warahinduye bya bihe wampinduriye izina wampinduriye amateka yanje warahinduye bya bihe aho kera mu gushinga intahe nisunga ibitangaza wakoreye abandi ariko uyu munsi ndashinga intahe kati kuri bijya kangara iyo Uwiteka yishuye abantu bahindura amajambo iyo Uwiteka yishuye birabacanga kuko batamenye aho wahuriye n'Imana yawe abantu yemwe abantu uragaheta urengeye ubwiza ivyitwa vyiza Yesu we uragaheta urengeye ubwiza ivyitwa vyiza Yesu we Salut à tous, nizere ko mumeze neza tube ku ruhande rwacu tumeze neza cyane kuri Let the Star Shine Media. Ndabutse ko subscribe utarayikora ugapartager ugakomenta kugira ngo ibiganiro byacu bishikire benshi bashoboka. Turi muri talent show. Turi kumwe n'umuririmbyi wanyu ari we wacu Daniella Koze. Ni sawa? Ni sawa? Meze neza. Meze bien. Nawe meze neza. Ego. Tutarabandanya gato turi muri talent show hariho rero akantu naho numva bavuga ngo show your talent turi muri talent show tuza kwerekana impano yawe tutera tugira directement ntavyo guhagarara nubesh nuvuga ibinyoma niryo tandukaniro ryawe n'abantu muri gahunda zawe byose biremera niryo tandukaniro ryawe n'abantu mwami ntubesha nuvuga ibinyoma niryo tandukaniro ryawe na twebwe abantu nindi ndire buri munsi namafise ngorane mba nkene umuntu avuga nyene nzi gusa uragaheta niko nararinde ko kuza kuvuga Numvuyite none kwibanya gutse swat Daniel umeze neza meze bon amakuru y'imyaka myinshi y'imisi myinshi mbona usigaye n'umutouriste usigaye Jack byo gutembera kure ni bon mbona biba ndashimira Imana kubw'ubuntu bw'Imana nyine biraba gusa imisi yari myinshi kweri cyane okay ndabona gukompara na Vestine na DORCAS sinzi ko ari kubera peut-être wagiye kugira voyage mu Rwanda cyane ufise gahunda yo gukorana nabo oya ne kubwira iki basi wewe basi impression wagize bamaze gukompara na Vestine na DORCAS kubgawe wabyakiriye gute cyangwa wabonye gute cyangwa urusanzwe ubizi we never know ajya mu page nta mazina y'abantu abariko cyane ni page yawe ndazi bon gusa ikintu kimwe Katya nk'abantu bashoboye guposta bijya bintu bon narabibonye nta comment nagize ariko naragerageje kuraba abantu benshi amakomenti yabashizeho hari abavuze amajambo mabi hari abagerageje guponda bon bavuze ibyo bashaka bivanye n'ivyumviro vyabo ariko jewe sinifuza ko bangereranya n'umuntu numwe kuko umuntu wese ari ku ruhande rwiwe je nkora ku ruhande rwiwanje bagiye bakoga bakorera ku ruhande rwabo nibaze ko impamvu ya mbere yatumye batugereranya twese dukorera umugabo ari we Kristo nimba rero ashaka kutugereranya mu bikogwa ntibibe mu majambo bavyandike ku ma Facebook n'ahandi naduhe stage naduhe stage dukorereko hama ibyo ariko baravuga bishobore kuba mugabo jewe ntabwo ndi muri competition n'umuntu numwe umwe wese akora ku ruhande rwe ariko turiko dukorera Imana imwe
Okay. Baguhaye stage nka kujya bimwe bahora bagira bon bari muri profane bagira ngo nani mukali. Donc babahe stage barabe ukaze muri hagati yawe nawe. Oya si muri yo sanse kati. Oya nawe ugomba exagere gusa niba dutegurire concert. Baduteguriye concert barimwo ndimwo umwe avamwo undi ajamwo hama Barawe ufise abafani benshi par rapport y'uwundi. Just nubudi niyo problem fisi babahe stage gute kwimva ati stage kuko tubiravye amapage yabo ari suivi par rapport yiwawe siko nk'indirimbo ya usindirimbo shasha uko biri kose evolution cyo kimwe waronse kubona umwanya ubuhari wowe umaze guposta indirimbo nawe umwanya wabo ubuhari bamaze guposta indirimbo ko biri kose ama views ntabaramwe donc uvuga ngo baduhe stage ntiwumva yuko deja bategerezwa gufrapa uko deja basanzwe kuruta visibility kuri Facebook même kuri YouTube. Bon, jewe ico naco bintwaye indirimbo naho yoshaka ikarabwa n'umuntu umwe. Ariko jewe ikintu ndaba canke mviza si by'abandi bose bariko barabona. Icambere bajye ko boshobora kuba bafise visibility biratahuritse. Igihugu cabo conyene kiraba supportinga bituma ibikorwa byabo bigera kure. Ariko tugaruke kandi mu gihugu cacu. Ni jewe cenyene gusa ibyo bitarabwa cyane. Oya. Ariko nibisigura ko nabandi batarabwa hari nabandi ngaha mu gihugu cacu barabwa gusa ikintu kimbabaza abarundi turafise sinzi ko ari impwemu mbi sinzi ko ari iki turakunda cyane iby'ahandi nidukunda cyane kuraba iby'iwacu ngo none ubaza ko atari benshi bamenye ko indirimbo yanjye get out ingorane hari ni nanje ndavyibaza kubera ko abarundi ese yo abartiste bamwe bavuga ngo dukunda byo hanze rega namwe kora murute hariyo akantu mbona kuri stage bavuga ngo kora ubarutse izina donc kora mushimisha bino mubabuze gushaka kora mu gihe mwe mutabasatisfeza nk'umu artiste mu gihe umu artiste ataka satisfeza wonga anya wumva wabona ko kujya abadomina niyo mpamvu barabuhanze sinibaza ko ari ico kuko nkisohora indirimbo ikija kuri YouTube atani sahirahera nayibonye kuri TV yo mu Rwanda iri kiravuzwa BTV iri kiravuga ariko kandi ngerageje kuraba mu gihugu cy'u Burundi ni ntayibashira ku ma TV ntayo bazovuza visibility dizongana gute niba twitaho ntibadukunda nibashaka umva bashaka tukume tubisemba ariko ibaze ntiyanayisabye ngo ndayimuhe bayitoye kuri YouTube ndakubwiye ngo bayitoye kuri YouTube umbwira ko hariya mu mateleviziyo ngaha mu Burundi ata YouTube bakoresha kubyo bashobora guteshaje indirimbo bakayivuza babonye ko ari nshasha ama megazimbye gute reka shareka igitangaje abaririmbyi benshi ba gospel ngaha mu Burundi babonye ko indirimbo yaje yasohotse wibaza ko ari bangahe bayipostinze no kuri statut ariko barayibahaye. Bien sûr que oui yarashitse henshi naragerageje kwiha abantu benshi bashoboka mengerageje kuraba visibility kuri stage gusa ntabwo nshaka kwikompara kuko tuko tukorera Imana imwe nibaze dukorera Imana baze dukundane baze tugiranije ubumwe kuko tuzohurira imbere y'Imana ya mu gihe gito Daniella turamubonye hajya indya ndirimbo iheruka wari wayigize wari wayisohoye ryari uragaheta no apana uragaheta wamenye kunezereza nayikoze 2021 no ndiko mvuga ya video nayikoze il y a 3 mois agiye kuri YouTube ubu naho umva mu gihe gito cyane ubwa mbere ya audio yari maze presque umwaka ego yari maze umwaka ata video ariko maze kwinjira muri label uba uraronse gukora ama video umva no stop nta basi wiyumva gute kuko iyo inyari nka have ndibaza kuri wewe nimba hari ibintu nari nifuza kuva kera nkiri muto kuva kera nafise indoto yuko nzi hazogera igihe basingakora basi même video imwe ariko uyu munsi Yesu yaminduriye amateka yanje Imana yarakoze vraiment ndashimira Imana kuko si byabose n'ubuntu bwanguye ko nka bwabuntu bwagwa kuri Maria ubundi n'indirimbo z'amashimwe sinzi ko yanariza jewe nyine mutwiye cyangwa nawe urugira nibigira nkana en fait wamenye kunezereza ni indirimbo iri muri sens positif y'ibyiza yakugiriye uragaheta nyene ni bya byiza nyene basi ni muri cadre yo gushimira Imana kuvyiza siba kugukorera ibintu bya gucyo bon jewe muri jewe n'izina ryanje ni Irakoze donc ni bijanye no gushima kamera yanje na amashima ego okay indirimbo zawe kubera kizitaje munsi ya 4 minutes iyo question nukuri jiramwe none ibi nibiki ariko kati ni kuba twatuvuga umwe z'indirimbo z'abaki mana mbabashatse kubavuga ariko tuvuga ngo indirimbo ngo ni film
none iminota ine igira ikuvugisha ariyo n'abantu bakorera iminota 15 oya 4 minutes no nuko normalement ibyo dusanzwe tumenyereye abarundi canke uburundi kenshi barakora muri 2 minutes 58 secondes 3 minutes et quelques sinon 4 minutes et plus bon ni bake bivana na message y'indirimbo kandi bivana na script yayo yego kandi indirimbo uri kurayiraba udashobora kunebwa ngo ucikura haguma haza bishasha si bya bindi biguma bigaruka niyo mpamvu rero bon nibaze ko ari ibikorwa biba bimeze neza Daniella mu Rwanda hajya mu Rwanda hamaze igihe kingana gute wara uko biri ko so hamaze igihe kitari gito oya sinahamaze iminsi myinshi nahamaze 2 semaines plus de 2 semaines ya ni yahe ni igiki wabonye mu Rwanda ni byahe byako impression yari ko bwa birusohotse igihugu en tout cas c'était ma première fois uryo bikorwa byaye twarakubonye no muri media en ligne ego nari ngica mbe nange muri visite ca kabiri nari ngiye ku gikorwa canje c'uburirimbyi ya collabo no na collabo nagize none uja kuri okay naho tari media sinvuga ko ari media twariko warinze ushikira muri media iho batakintu en plus uvuga Aline Gahongayire mpamakura ahubwo bon bijya byarabaye twaravuganye na Aline Gahongayire même si tutahuye vis-à-vis mugabo twaraganiriye by phone bon navuga ko si ndazi iki hari ikintu gishije inyuma kuko jaje ibintu nabibonye abantu benshi niyo bagiye gukora uzorabe n'abacteur baba film ukwa umuntu afise ikintu surprise ahizewe ku bantu nubwo bamubwira ati harabaye iki ntashobora kuvyemera Katia nta kintu kimwe cyahabaye uretse gusa ko ugiye gutegura ate yap niko nocita nari ngiye gutegura karere se gahunda yo gusubirayo yego very soon ndasubira mu Rwanda hari ibikorwa biriko birampamagara mugabo muzobimenyeshwa wahabonye gute comparer ibikorwa bya hariya nino ngene abaririmbyi ubwabo bakolaborana hamwe ivyo nyene vy'urukundo yakuravuga hagati y'abaririmbyi hagati yabo mu Rwanda byifashe gute bon ikintu cambere canangaje ntari niteze kubona nuko mu ma église nagenda bamwo canke se nagiye gusengeramwo ahanini twe ndagenda ndumva indirimbo ndundi mu ma repertoire baririmba ngatangara nkumva poeneri baramushizemwo nkumva dudu nkumva nyine biraryoshe mugabo kuri radio nshuti yanje ni Nyarwanda gusa donc mu masengero ari indirimbo z'abarundi yego baradishiramo ariko kuri radio si bya bindi ngaho ku ma radio yiwacu umuririmbyi Nyarwanda canke mu Tanzania canke mu Nigeria so indirimbo ako nyene ngo bayitwaye no naho bayishiramwo ntibayishiramwo ngo ihere imara nka 50 secondes baba bayikuyemo ubundi nuko bimeze gusa nasanze mu Rwanda n'ahantu heza hameze bien gusa ikintu cantangaje uretse ko ngaho mu Burundi umuntu umwubashe mu gahura canke n'ikintu ugomba kumubaza uramugira ati amahoro canke ni sawa urabaza umurati n'amahoro akakuraba nk'inka televiziyo akimvira ati umuntu nuwa akacuvuga ati wori umurundi kazi kubera iki ngo niwe mufise imigenzo nk'iyo baramukanya umuramukije aratangara kandi ntanakwishura mwibarabara yego mwibarabara nawe uje kuramukanya wo mutazi no sikuvuga ari cyo ushobora kubaza nk'ikintu nk'umuntu ari nk'ikintu ushaka ubundi numvise ngo no kurangira umuntu ngo baragira ngo no kurangira umuntu ahantu ngo batanga amahera hakora amafaranga reka shareka Let the star shine. Mvuge lebo, mvuge good. Ubundi let the star shine ni iki kuri we? Let the star shine ntabwo ari lebo gusa. Ni numuryango wagutse canke ni navuga company yagutse. Kuko hariho Let the Star Shine Media, Let the Star Shine Foundation, hariho na Let the Star Shine Label. Akaba ariyo ndimwo nkaba ndi imfura ya Let the Star Shine Label. Imfura ushatse kuvuga? Imfura ushatse kuvuga iki? Kuko imfura ni jambo vast imfura. Mvuze ngo ndi imfura wa Let the Star Shine Label. Novuga ko nije ariko Katia imfura nukizi mu kirundi nituko okay imfura sawa imfura niwe mwana wa mbere wavutse muri Let the Star Shine ya muri mu byo kuririmba muri label ya Let the Star Shine ndi imfura nije nabaye
imfura nabaye umwana wa mbere avutse muri lebo ya Let the Star Shine. ikaba ikorana n'aba gospel gusa Ya ni gospel yonyene. Ya nije ndabaserukiye ikorana ndi imfura. ni igiki bisunze kugira ngo bashe kugira imfura ushobore kwinjira mu muryango wa Let the Star Shine. Ikintu bisunze. Je nibaza ko ikintu bisunze ari ico Imana yashizemo. Parce que ntabwo bari kumitamwo uko nyene ataco bafatiyeko biboneka ko hari ico babonye je cambere nibaza ko hari ico Imana yashize muri jewe gituma bashobora kunyumvirako ica kabiri naco nibo bakizi n'Imana exactement icarico ya nibaza ko uzomurondera mama ukazomubaza neza azokubwira peut-être ico kintu nyamukuru kigaragara parce que je gushika ino saha sindamenye ico bambonyemwo mugabo nibaza ko ari ico Imana yashize muri jewe. Ubundi byagenze gute ngo muhure habaye ndavuga ngo kuguhamagara canke warabarondeye vuko n'abantu benshi basenga ikorwa bimwe canke bibiri kuri YouTube si bari mu gospel ariko bahisemwo wewe byagenze gute gushobora guhura nawe ngo ushobore gukwinjira ngo mukora akubera umuvyeyi nawe umubera umwana Katia kugira duhure na mama nivyo ari vyoroshe twahuye mu buryo ntari niteze twahuriye ahantu tugira agatemwanyaje dupartage aho twahuriye nije ndahazi nawe hamwe n'Imana mama we arabizi cane kundusha mama Let the Star Shine santi ushaka kumbwira Tawuti afite umwanya wose nkumva ngo mama ndavuga none ubundi mama wawe winjiye gute muri no lebo okay navyuze ko ari umuvyeyi wawe wo muri carrière yawe ya turi mu muryango umwe jewe nawe nubwo ibisata bitandukanye ya Let the Star Shine ifise ibyivugo bitatu ugenderako ngenderako bagenderako ya hariho icambere kivuga ngo nuwo tanga lift yoyiha uriko aratambuka apana uhagaze kuri wowe bivuze iki jewe icambere numva ari kirundi cumvikana nk'akarorero nkiri ngaho nyine ntarinjira indani ugerageje kuraba bajya abantu basaba ama lift swat ajya kuri nk'ijya 28 November ugerageje kuraba bajya universitaire usanga bahagaze ku mabarabara bagonze ukuboko akenshi iyo ndi mu modoka hari kuzomba nk'umushoferi ngo je sishobora gumuntu lift ahagaze basi ufuma bari ko aragenda reka ndabwire nanje byarigeze kunshikira ico gihe nari nabuze bus vraiment hari habavye ico gihe ndavuga none ngire nese nshobora guhagara ndacerewe ca mvuga nti reka ngende ca mbona imodoka ndambwira urashobora kunyunguruza uwo muntu arambwira aca arahagara ahagaze arambwira ati ngo tugende iyo wari kuba uhagaze nta lift nari kuguha cyane mva ati bon kuba umuntu ahagaze nakunda kukuronka ayo mahirwe bivuga iki bisaba ko umuntu ashiramwo effort mu kintu cose aba ariko arakora iyo ntari kuba mfise base y'ikintu nari mfise canke ikintu nari y'igikorwa mfise nta kintu bari kumfashirizako kuko bamfashirije aho narindi babonye aho ngeze bavuga ati reka uyu mwana tumubanda tumwunguruze bisigura ngo umuntu adafise iki gikorwa afise niyitege gufashwa kuko biragoye n'abantu bakora nkurikirana babaririmbyi bagenzi banje mu gihe ukiryamye mwishuka atana effort nimwe uri kuragira kugira ngo hagire ico ushikako muri Let the Star Shine Label vraiment biracagoranye ko ushobora kuba winjiramo nk'imfura ariko reka ndakubaza nk'akabazo hariho nk'ushobora gusanga afise je ndibuka kuva nk'ikiga secondaire no muri université hariho usanga baba bafise indirimbo hasenkani banditse uravyumva ariko uburyo bukababera intambamye abo nabo bavuga ngo ntibateye intambwe bavuga ngo gute nare jewe baza ko ari kubera nari ndayafise cane mugabo naratarataje naragerageje uburyo bwose ndavuga ni ngombwa nkuri ikintu kibe kimwe mugabo mfise ikintu ndiko ndagerageza kubera akaruriro abandi baririmbyi parce que ndimfura rero ninagenda nabi nkanyerera gatoya nzuba ndiko ndigisha nabi abariko abazozi inyuma ko inyuma yanje sije nyene mpari nije mbaye wa mbere kugira ngo nugururire abandi ndumuryango w'abandi benshi cane bari inyuma urifuza ubundi ko hogera bagukurikira ko hari nk'umwana nkuko bivuga hari imfura ibishaka ntizokurikirwe wewe wimva gute urumva ko ufite sentiment ko hari wofashwa nkuko wafashijwe cyane yaje ndifuza gufasha benshi ntabwo nifuza kuguma ndi jewe gusa no wapana gufasha benshi
gufashwa nkuko nawe wafashijwe genre nimba wewe uri kurafashwa muri uno mwanya habe abafashwa nkuko wafashijwe bien sûr que oui niyo mpamvu navyo ntinabaye umuryango wa benshi mugabo ntibisigura ngo bace bicara parce que hari abantu benshi ngunda kubona bambwira ngo nanje mpa numero za Sandy ndamubwire nanje mfashe nkaraba uyu muntu nta nigikorwa na kimwe afise kigaragaza ko ari umuntu ashaka gukora nashuzibiye numva ko ukora nukuri ndazibaha na mama hara vyumve mara ndazibaha vraiment nimba bahora bavugana ni bon nkavuga nti akirana imivugane ngo mvugi ndakuvugire je bikorwa vyanje byo vyamvugiye okay hari ikindi civugo kivuga ngo ntuzotume umuntu no ntuzoteze imbere umuntu ahubwo uzotume umuntu yiteza imbere okay naho nyene develop banko karorero kaboneka nk'umuntu ashobora kuba ariko adandaza nk'ivoka za 5000 afite umutayi wa 5000 uwo muntu antuka urashobora nawe uri umuntu w'umutima ufite ubuntu urashobora kumuterera meme na 10000 kugira ngo mushigikire ashobore kubandanya atera imbere mugabo uhaye umuntu yicaye nk'abati abantu bakunda gusegerereza uno musi uramuhaye murashobora guhurira kuri bisi ukaja kwinjira ku yindi bisi wamuhaye ugiye ku yindi bisi umusanze hahandi nejo kandi uzomusanga hahandi ariko tumye ikintu cyo tuma yiteza imbere cyo tuma ava muri caki nico gusegerereza nico kintu baba bariko baravuga ikindi naco umuntu arashobora gutegemera akavuga nti jewe nditeze nakazo nteze imbere uwo muntu arashobora gupfa kuko abantu si imana arashobora gupfa canke vya bindi yari yiteze ko yo gufasha bigahinduka so ataraguhemukiye canke arahomvye aho yari yiteze ko azogufashiriza harakamye uzocuba wandi mu gihe ujyamo natagufashije kwiteza imbere umuntu je hako yonteza imbere azomfashe vraiment niteza imbere niwo muntu aba kugiriye neza ndumva yuko kicivugo ca kabiri ca Let's the Star Shine gihuye na wa mugani w'ikirundi bavuga ngo ntuzohe ifi umuntu ahubwo uzomwe no uzigisha umuntu kuroba hakuha umuntu ifi bisigure ko Daniella niyamara gukura kevolua azosezera Let's the Star Shine cyangwa kiragoye basi kaje mu ndege pardon azosezera lebo yiwe ati jewe ndabasezeye unye nabaye nakuze nkeneye kwibako nande erega kati umwana nuwo kura umwana nuwo kura gusa biba bibi iyo akuze akaca yibagira aho yavuye akibagira umuryango avamwo turabibona kenshi mu mafamiye mu miryango myinshi umwana arakura bakamurera bakamugaburira bakamwambika me haragira imyaka ageramwo akitegemeye akarondera akazi akarondera urugo ariko abaye wa mwana aca yibagira agaca umuryango baca bamwita gute hari izina baca bamwita ndagibagiye mugabo nikirara nikigaba sinzi ibintu by'ijana mugabo je siko nifuza nuko nimba hazoba hageze kongera ahantu ku rugero rushimishije ntago nzoca ntakaguru canke niterera agashambara ngo ndavuye muri lebo ahubwo nzoba ngiye gukreya ibindi kugira ngo twagure umuryango icivugo ca nyuma acu ca gatatu ca Light the Star Shine kivuga ngo inyenyeri yawe niyamara kwaka ati yabandi kuko la plupart des fois turabona yuko ahubwo abandi bashaka kuyizimya sinzi ko urabibona akavuga ati je namaze ubisigura yuko ujya muntu ari munsi yanje canke n'ujya muntu yamaze kwevolua reka ndamuponda tuje muri brado fere kubwawe ico naco woki developa gute okay kuri ico iyi nyenyeri yawe imaze kwaka ati yabandi je ndiko ndapambana kwanza kugira ngo mande nati wanje mbone ko yatse ya domete niragomba rero gutukwita mu underground mu upcoming tukite mu ukunyita kose mugabo bo iyi nyenyeri yanje iri kiraka mugabo ntiraka ku buryo ibonwa n'abantu bose ya star tuvuga ntiraba star hari igihe ushobora kwatsa umuriro swatse nk'abantu bacana ku nkwi urashobora kwatsa umuriro ukaka canke kwatsa imbabura ikaka bigasaba kupepera kugira ngo yake uhuhe ugapepera kugira ngo umuriro wake rero no munyenyeri nuko nyene inyenyeri yanje nimara kwaka inkabona ati vraiment ahiratse kameme nigeze gufasha abandi kugira ngo natsize abandi nukudomeka Ladies and gentlemen ko bavuga indirimbo uragaheta indirimbo nshasha ntitwari bwayivuga ko umwanya munini ariko reka n'umwanya wayo tuyivuge
ni indirimbo shasha ya Daniella Koze kandi mukore promotion cuma amafaranga doje kuri emission yitwa Daniella Koze kuri YouTube, Daniella Koze kuri Facebook, Daniella Koze kuri Instagram, gado umufollowing, unakore subscribe, una partage, unaraba indirimbo yewe shasha yitwa Uragaheta. Ariko Uragaheta sinzi ko hari n'indirimbo zo pfuririmbye izopfa indyohe nka wamenye kunezereza ndabasabye Uragaheta ya no ndayikunda ariko wamenye kunezereza basi yaje mu gihe basi ijya message yari kuri jewe nyene urumva byari bihuye na kayi wanje vuga ririmba rero acisha mo gato gusa stop play Uragaheta wamenye kunezereza gato gusa ama Uragaheta tubandanya wampinduriye izina ndagufasha wampinduriye amatejwe y'ibikere ntayafasha tuvuge warahinduye bya bihe wampinduriye izina wampinduriye amateka yanje warahinduye bya bihe aho kera mu gushinga intahe nisunga ibitangaza wakoreye abandi ariko uyu munsi ndashinga intahe kati kuri bijya kangahe twite ibikere sina aka ndayikunda tu ni rya kangahe basi ya this wallahi okay reka tuje kuri Uragaheta navuze ko inspiration kenshi namashimwe y'indirimbo zawe sinzi cyo biva kuma msobavuze ngo yitwa Irakoze wayirimbye biguhuye n'igihe cahe catumye cyakwinspire vuga ati reka ndirimba indirimbo Uragaheta naragira ubundi Agaheta ni iki Agaheta ni ikintu kiri très spécial ikintu kirenze urumva nka kwa kundi Dawidi yaravye ivy'Imana imaze kumukorera aravuga ati Imana uriya nanje naragenda rabibiri bari gumi nkorera kasema Mungu wa kenshi mbere nkunzi kuvuga ngo je ndumuhererezi w'Imana ndarabibini Imana imaze kunkorera nkarabibini Imana igumi nkorera ingene igumi ntetesha igumi ndekesha ndavuga Mana yanje Uragaheta kwera na statut zawe abari statut nyezo gushima Imana wankorera bitangaza nibwo buzima bw'iwanje ni ubuzima na stress no nta by'ama stress mva Imana yanje n'Agaheta ugerageje kuraba n'amajambo ni Imana itabesha ivuze irabishitsa ni Imana twagiye tubona mu bintu bitandukanye uretse iby'iwacu gusa ari n'ibindi Imana yagira akora rero bisigura ngo Imana Agaheta live session n'abari session ntabwo ncongereza nababwiye ntashonze hageze kurimba live Uragaheta nuvuga ajya ntazi turavuga ajya nzi nibwo bumfasha nanje tangura Uragaheta urengeye ubwiza ivyitwa vyiza Yesu we Uragaheta Jera wage mukore subscribe sinzi cyo murindiriye irijwe none basi mutagiye basi munamufollow mzo murumbe indirimbo ziwe nka mwumva mwamko mukora iki haleluya ariko tubwire none n'izindi nyinshi mukugira turangize pour terminer en beauté ikiganiro cacu tucishize ko nyinshi ni muri talent show your talent Daniella please narindi nibyo mejeje reka indirimbo ya mama aheruka kugira ko agomba kuyisora benshi barayibonye ni indirimbo yarandyoheye vraiment ugerageje kuraba ingene ikoze ni indirimbo yarandyoheye cyane iyo Uwiteka yishuye abantu bahindura amajambo iyo Uwiteka yishuye birabacanga kuko batamenye aho wahuriye n'Imana yawe abantu yemwe abantu kushundaba abantu people abantu cameraman Justin Dingo abantu ni babi abantu babonye uhezagiye baci batangura kuvuga ngo ujya ngo ni mu Freemason ugerageze abantu nyene n'abantu nyene tunakundi ikanda gushimira Daniella nukuri ndagushimiye nanje nukuri umwana w'umuhiri wacu Let's the Star Shine ndagushimira cyane ku kiganiro twakoranye mana nizere yuko mwayirabye nizere ko mwahezagiwe n'ubutumwa bwari burimwo esyo tugushimira Imana ha Daniella nuko aririmba indirimbo zo gushima Imana Urakoze ibintu by'Agaheta ibintu bya
wamenye kunezereza tu vois ibintu nyine byo kwama mu mashinga kuko buri munsi rega n'imana utayishimiye birayide kuhaje rega ngo merci yamazinga amapera ya padiri ça veut dire bisigura ngo kujya tuguma dushimira imana niko ibandanye yongereza guma wiganyira nashi kwaka nivyo aha nuko nyene Swat. Merci beaucoup mwebwe mwese mwadukurikiranye. Daniella Koze, merci. Mukora subscribe kuri Let's the Star Shine Media. Mukora subscribe kuri Daniella Koze kuri YouTube yiwe. Mwanda mukurikiranye indirimbo yiwe agaheta. Isangwa n'umukiganiro cyacu gikurikira. Peace.